reka ngushimire data mwiza, reka ngushimire Jehova mwiza, izina ryawe ni Emmanuel, mana y'ububasha Jehova Jireh. Ndahura n'abahungu b'ibyigezi cyangwa z'abagabo. Tumi wacu yatubishe. Akarembo kavuga ngo gira umutima wo gukora igikorwa c'Imana. Nkaje ndi umukobwa ndahura ni bigeragezo byinshi sirtu nk'abahungu bakavuga ati urazi kuririmba ndagukunda. Urumva ibintu nk'ivyo none kukunda n'igisamazi cyo igisamazi n'abankunda se kugira ngo bigende neza. Mwaramutse namwiriwe bivanye naho umwe wese ariko aradukurikirana aherereye. Ikiganiro ni cya kintu nyene musanga ku rubuga rwanyu Akamo Channel, tubazanira abatumire batandukanye, abaririmbyi, aba-entrepreneur, eka abantu abari bose baba bafise ubuhinga bashobora kubasangiza. Umutumire wacu uyu munsi ni wa muririmbyi mwadutuma kubaronderera, umwe twari twaragerageje bikagorana cyane gose, ariko uyu munsi byakunze. Reka tumuhe kaze, tumuganirize, tumushikirize bya bibazo mwadutuma kumubaza, maze mushobore kubironkera inyishu. Kaze muri studio zacu. Murakoze. Muri mpore. Turashima Imana. Ego gigwa ko muramutsa abari badukurikirana muce munabidondora. Ndabaramukije bakunze ba Akamo Channel. Nitwa Nishimwe Gisele, ndo muririmbyi kazi ndembe indirimbo zo guhimbaza Imana canke se zerekeza ku Mana. Mvuka mu ntara ya Cibitoke. Nkaba nsanzwe nkorera umurimo wanje wa misi yose mu gisagara ca Bujumbura, nkaba ndi umunyeshuri. Ego. Bivuze yuko wubatse uri mama w'abana bangahe? Oya ntago nubatse. Okay. Gisele turi kumwe muri studio ni umuririmbyi asanzwe aririmba indirimbo zo gutazira Imana, ni nkumi nkuko mwavyumvise. Gisele uririmba muri kohare iyi? Korali ndirimba musi sinozivuga ngo ndazimare kubera ko aho ngeze hose sinicara. Nk'ubu ndi mu gisagara ca Bujumbura hari kohare basanzwe nyine ntemberera canke ndirimba mu ishengero kuko sinokwicara. No mu Cibitoke kandi mvuka hari n'indi korali kandi ndirimba, kandi hari n'indi group ndirimba ntago nicara ntibikunda. Bivuze ko urimba mu makohare menshi udashobora kutubwira amazina ngo tumenye ngo nimwe canke zibiri? Ndashobora kubabwira amazina nta kibazo. Yego. Hariho korali yitwa By Jesus niyo mu ntara ya Cibitoke. Hariho n'indi korali y'abanyeshuri twahoze twiga mu Kivoga, niyo ndayirimbamo. Hakabaho na groupe yitwa Glory niyo nsanzwe ndayirimbamo. Ego uririmba jya kangahe? Ndakuririmba ijwi rya mbere ariko kandi n'irya kabiri hari igihe biba ngombwa ko ndaririmba alafa. Rimwe na rimwe ndaririmba irya kabiri ariko iryanje ni irya mbere. Ego dushishirize ko ku karimbo kamwe ko muri By Jesus twumve. Akarimbo kamwe ko muri By Jesus Tumi wacu yatubishe. Akarembo kavuga ngo gira umutima wo gukora igikorwa c'Imana mu buzima bwawe, kora ibyo ushoboye kuko hari benshi uyu munsi bashaka gukira, wewe wakize nubafashe nabo bakire. Amen. Amen. Ndumva ko ijwi ryawe rirafise baba muri performance.
bon nijwi mu by'ukuri rifise travail mureke arumva ufise umu entraîneur agukurikirana mu byo kuririmba ntawe ufise amurikirana ariko jewe ndafise abo numvirize ko baririmba nanje nkaririmba ngerageza gukora iwanje notama nk'abandi ndakunda kenshi kumviriza abasaderi bo kuririmba nkakurikirana kuko sultani yabo bayiririmba naje nkagenda ubyigiraho none Jize watahuye ryari ko ufise impano yo kuririmba byatahuye ko ufise impano yo kuririmba kuva nk'ico ubwenge kuko sinibuka ngo nabitangiye ryari nabyisanze umva ninde mpano wavutse iyo mpano uyifise mu bisanzwe nkunda kuvuga yuko natangiye kuririmba nkiri mu nda kwa mama kuko mama wanje nawe yari umuririmbyi nanjye camvuka ndirimba bivuze ko mama wawe ari gutera igisi harimo contribution yo guhamagara ego bakunzi b'ibiganiro byacu muri mwese muri kumadukurikirana murumva yuko umutumire wacu impano yo kuririmba yayivukanye mbese bavuga yuko yatangiye kuririmba akiri mu nda kwa mama wiwe none Jize ko numvise ufise ibyo mu by'ukuri riri impec ufise impano yo kuririmba bigenda gute ngo ntukore nkuko abandi baririmbyi baririmba bakora tumenyera abaririmbyi benshi bari mu makorale bakaba bashoboye kuba baririmba bonyene uca usanga bagize ibyo kuririmba ku giti cabo wowe gute naje byarashikiye ndaririmba kandi ku giti canje kuva ryari nabitanguye kubyumva ko noshobora kuririmba ku giti canje muri 2014 ubwo nari ngiye gufasha Chorale muri studio nshobora akaririmbo nk'ibintu byo gufyina numva byogendeka nca ndabibanda. Wow, donc kuva muri 2014 niho wacihagarika kuririmba mu makorale uririmba ku giti cawe? Oya sinabihagaritse kuririmba mu makorale ariko kandi nararirimba no ku giti canje byose narabikora. No kuvuga kuva 2014 gushika ubu uri toujours mu makorale arafa uririmba no ku giti cawe? Ndabikora ariko ntabwo binyorohera kuko sanzwe n'umuririmbyi hari igihe hariko guhera nko muri 2014 hari ubwo wasanga nabaye nk'ubireka kuko n'abandi nagiye ku ishuri niga muri internet urumva ko byo kuririmba ku giti canje byashe bihagarara nkaca nja muri Chorale. Twumvishe tumwe mu turirimbo uririmba ku giti cawe atari utwo muri Chorale. Reka ngushimire data mwiza, reka ngushimire Jehova mwiza, izina ryawe ni Emmanuel, Mana y'ububasha Jehova Jireh, uri Mana igira neza, uri Mana nzima, ibyo unkorera data birenze iby'abantu biyumvira. Reka mvuge yuko wera wera data mwiza. Gaturo kari kanwaye. Bakunzi muri ko madukurikirana murumva yuko uyu mwigeme afise impano mu by'ukuri idasanzwe yo kuririmba. None Jize, kubera iki abaririmbyi muri mu makorale mumaze kubona ko mufise ubushobozi bwo kuba mworirimba ku giti cyanyu muca musokora mukaja ku ruhande irevure wowe n'umuse kuguma muri ko hari mugabo urumva ko nabagize nk'ibyo bandi bakora? Akenshi ibintu by'amakorale bisaba ko uba ufise uburyo buhagije kuko birasaba uburyo kubifatikanya kandi no kuririmba ku giti cawe navyo nyine birasaba uburyo bica bigorana. Kuri ubwo rero uca usanga wahisemo ico umutima wawe ico korohereza, ariko jewe ntabwo nahevye amakorale ndacayarimwo hari nari njya gufasha ababa babisabye nkagenda, ariko kandi ku giti canje by'umwihariko nibyo buri imbere. Uvuze yuko kuba muri Chorale bisaba uburyo
no kuja ku giti cyawe toujours bisaba uburyo donc wewe ufite uburyo bwinshi burenze oya nta buryo bwinshi burenze bifise ariko umuntu wese afashisha icyo afise Imana yarampaye ingabire yo kuririmba urugero rwose ndiko ndabishimira Imana mu mahari rero hari ibyo ushoboye kubafasha nabo ugasanga barafashije muri ubwo buryo gusa sintahura kuba muri kohare uburyo bisaba n'uburyo nyabaki n'amafaranga y'iki kuba muri kohare haraho ingendo zitandukanye harabaho kugura ama uniforme harabaho no gusohora indirimbo kuja mu studio ibyo byose bisaba uburyo bisaba uburyo none iyo wumva ariyo facteur ituma abaririmbyi benshi baprefera kuva mu makohare bakaja kuririmba ku biti byabo ahanini yibaza ko ari ico simbaye convaincre kuko no kuririmba ku giti cyawe urafata izo ngendo muri studio urariha edel bica binakuzimba kuko muri kohare mwari benshi mwatanga de contribution mu giti cyawe usanga uri kwa dépenser beaucoup mu bisanzwe ufatikanije kohare no ku giti cyawe burya n'umwanya urakugora hamwe n'uburyo kuko uri ku giti cyawe ugaca ubifatanya kandi nakora urumva ko harimo akantu gaca kiyongera ego jize none yuko gusohora indirimbo bisaba uburyo burenze nk'uko nawe wabitubwiye hari indirimbo umaze gushira ahabona ku giti cyawe indirimbo zingahe abo zikenera abo zibona abo zisanga hehe ndafise channel yanje kuri YouTube ni Nishimwe Giselle official hariko indirimbo zishika muri zine zibiri zirafise amashusho uwo ushaka gukurikirana ibikorwa byanje yogenda kuri iyo channel ya Nishimwe Giselle okay ko nyene watubwiye ko bizimbye ubu ufise abo bita ngo ni aba manager mu bisanzwe jewe byaranyoroheye kuja muri kohari nongera mbikora giti canje kubera ko nabwiriwe nagiye mpura n'abagira neza batandukanye mu gukora audio ndafise abantu bagiye bifashamo nkitangura kuririmba nayifashijwemo n'umu producer yitwa Eric akorera muri Hope yarabifashijemo ariko ubu hari undi abifashamo yitwa Provis akorera muri Agape Record kandi abikora neza cyane ndamushimira hari niwe abifashamo hama mu gukora video naho ndafise abantu basanzwe bankunda ndabasaba bakankorera bakamfasha mu bijanye n'uburyo ariko kandi ndafise n'ubikora ibintu by'amashusho nawe nyine ahora bifashamo yitwa Gahungu abikora neza cyane arabifashamo ariko kandi hariho n'abandi bantu baba basanzwe bakora ibyo bintu by'amashusho jenge ndagirirwa amahirwe bakanyemerera okay Jize reka dusubire inyuma gato dufatanye ubuzima bwo muri kohari n'ubuzima bwo kuririmba ku giti cyawe ni akihe karusho ubona urushije abantu batagiriwe ayo mahirwe kuririmba muri kohari no ku giti canje akarusho ndabibonamo nuko ndidagadura mu kuririmba mu burya gukorera Imana uyiririmbira n'ikintu umunezero donc aho ntabwo ndonka umwanya usamaza ngo nje mwibi na biriya nari muri kohari mba ndi gutunganya ibyo wanje abari umunezero nico kintu numva ndabarushije kuko ntabwo umwanya wo kuja mu bijanye byinshi kuko ucubaho kipe n'ibyo hama ku buzima bisanzwe tubayeho nta tuvuye turetse kuvuga ko turetse ku by'ubuzima bw'imwe mu canke ko uronka occupation nshatse kuvuga ku buzima tubayeho ko atacu bikwinjiriza ibintu byanje byo kuririmba ntabwo ndagira ku rugero rwo binyinjiriza ahubwo ngewe urasohora ntabwo ndashika ku rugero mu bisanzwe mbikora gukorera Imana nibaza ko ibihembo byanje biri mu ijuru ariko rimwe na rimwe hari igihe bishika ntaronka amahirwe nk'umuntu kandi ariko ntabwo uvuga ati ndabikora ngo ninjize oya ariko rimwe na rimwe Imana irampezegira
nkahura n'umuntu avuga ati uririmbira Imana reka ngufashe ngira uko ariko ntabwo ndagera ku rugero rwo ego nta migambi ufise yo muri kazoza yuko ushobora kuba ubyaza umusaruro? imigambi ishobora kuba ihari nk'uko abandi babikora kandi ndizera ko nzobishika. uwo bikora gute kugira ngo ubibyaze umusaruro, impano zawe zibyaze umusaruro? uburyo nabikora nzokwegera aho bamaze kubibyaza umusaruro bambwira uburyo babigenje. inshuti bakunzi muri kumadukurikirana murumva yuko umwigeme turiko turaganira ni wa wundi nyene mwadutuma ni Giselle Nishimwe. murumva akarusho amaze kubikuramwo kandi n'ubu akibikuramwo, ariko ntiyashimye kutubwira imigambi yo muri kazoza. Giselle, iriya ndirimbo waturimbiye reka ngushimire data mwiza uramaze kuyishira habona? yego narayishitse ahabona, iri kuri YouTube, irafise amashusho ushaka kuyibona yogenda akayiraba. ego nariko ndatekereza cyane kuri ajya amajambo agize iriya ndirimbo, nimba ari we wayanditse uri mu bihe bimeze gute? nayanditse ndi mu bihe by'umunezero kubera ko nari mpejeje amashuri yisumbuye, numva afise umunezero, numva nibutsa aho Imana yankuye kuva nkiri mutoya, kandi sinari nzi ko noyamara kuko narabona n'abantu banje intege bakavuga ati wowe nta mashuri uzomara. waradubaguye cyane mu shuri? sinadubaguye bivanye n'uko abagenzi banje benshi bagiye bavamo nanje bakavuga ati nawe ntaco barushije, nawe uzogenda kumenya. bavamo kubera abenshi bari abakobwa barabakwegeza, abandi bakaja ku bagabo, nanje bakanca intege bakavuga ati nawe ntawe uzoshika. ariko mbona birabaye, numva ufise umunezero ca ndayikora, amajambo ashaka numva gushima Imana neza cyane. reka tugusabe ukore mu gahago kandi utwumvishe zimwe mu zindi mpano za ufise. ibintu byose byarahindutse, iyi si yarahindutse, abantu barahinduka, ese ibyo ninde utabireba? ugira ukumva ya nshuti yawe ukunda ngo yasezeye mu gitondo, muba muri kumwe ku mugoroba ngo yasezeye. ibintu byarahindutse. nibaza ko ari uko igenda, narabumvise quelque part. reka tugushimira cyane rwose Giselle. ego nakubajije ama avantage umaze gukora muri uyu mwuga wawe, ubu naho ngoma ndakubaze intambamyi uhura nazo. intambamyi uhura nazo, icambere ku kintu c'uburyo, kuko ntabwo ndonka abantu bafasha. uvuze uburyo ushatse kuvuga iki? amafaranga nyine yo gukora izo ndirimbo ntabwo anyorohera kuyaronka, rimwe na rimwe ndahura n'abantu bakamfasha, mugabo ntabwo bakuma bafasha iminsi yose. hari igihe rero mbura uburyo nkuca. bivuze ko ufite indirimbo nyinshi wanditse, mugabo wabuze uburyo bwo gushobora kugira. indirimbo zirahari ni nyinshi, uburyo bwo iyo ntambamyi ya mbere n'umwanya urakunda kungura kuko ndacari umunyeshuri, ariko igikorwa c'Imana ntabwo ngitererana, ndawurondera. izo ntambamyi nkunda guhura nazo. intambamyi zibiri gusa ahanini n'ibyo, ariko kandi iki gikorwa c'uburimvyi dukora, Satani ntabwo yicaye araduteza ibintu byinshi by'ibigeragezo, kuko ntiyishimye, arazi umunezero wabyo, arazi kandi n'umunezero mu ijuru nyine byari bimeze, ntifuza ko uwo munezero natwe tuzogira. Satani araduteza ibintu byinshi birusha bisamaza, nizo ntambamyi turahura nazo. ni ukuvuga ibirusha bisamaza, ushatse kuvuga nka jewe ndi umukobwa ndahura n'ibigeragezo byinshi, surtout nk'abahungu bakavuga ati urazi kuririmba, ndagukunda. urumva ibintu nk'ibyo nari kugukunda n'igisamaza ico. igisamaza n'abankunda se kugira ngo bigende neza. umuntu agukunda kubera ngo uririmba,
usanga nyuma y'ibyo byo kukubwira ngo gukunda hari n'ibindi byinshi. Ubura ndimbo zawe rero tuye kuzikunda ko umva ko biguteze ibibazo. Simvuga uko umuntu kuzikunda mugabo uvuga abantu bashaka kwibaza yuko umuntu kuba azi kuririmba ubuce ndamukunda bakibaza yuko urugo rwubakwa no kuririmba bakibaza ko muhira muzo kuba mu makonseri. Jeni baza yuko abantu mu gukunda bagira amakriteri bisunga. Ndahura n'abahungu b'ibyigezi cyangwa se abagabo gusenga ni nabyo bingirije aho ngaho ku mugambi wa satani ntabwo mba narashyitse aho ngeze kuko nzi abaririmbyi benshi satani yagiye ateza ikintu bavuga cy'ubusambanyi ugasanga baratiranye amagara baragize bite jesi noje nkaho uvuga ati ndagahambaye ni umuntu nagiriwe kandi ariko kandi ndasenga cyane kandi ndiga n'ibyanditswe no hamagara abandi baririmbyi ko boza barabikora kugira ngo ibyo turirimba binatwe bidufasha kuko akenshi satani adutetse ikintu cyo kuririmba ibintu kumva umenga wobwira abandi ariko utibwira. Ego nshuti bakunzi mukomeza kudukurikirana murumva yuko nishimwe Gisele aheje kutubwira bimwe mu ntambamye bituma igikorwa ciwe kidatera kije imbere. Gisele ni giki wosaba abari kubadukurikirana? Abari baradukurikirana icyo nubasaba nuko icyambere boza baradukurikirana kuri YouTube bakareba ibikorwa dukora bakadufasha mu gukora subscribe mu gupartage kugira ngo n'abandi bashobore kubironka. Ikindi nubasaba nuko bona dusengera cyane kuko satani aratwanga rwose tugasengeranira. Ikindi nacyo nubasaba abo babishoboye bumufasha nyine no mu kintu cy'uburyo kugira ngo igikorwa cy'Imana kibandanye kuje imbere. Ikindi kintu nacyo nubasaba nuko indirimbo ntanga ntibaze barumviriza umuzika cyangwa iki ariko amajambo arimo bayatekereze ko agira icyo abashikanye. Neza cyane. None Gisele nkamwe woronka management uvyakira gute? No byishimiye cyane kuko byomfasha. Ego nibyiye bishasha gucugeza ko abantu bakunda indirimbo zawe. Nuko nokora cyane ndose uburyo bwo kubikora no bahaye indirimbo nyinshi zigasohoka ku rugero ku mwanya bwinshi nawe kuko ubu haragiye igihe kinini nta kintu gishasha ndi gusohora. Turamenyereye abantu benshi bagize uburambe mu byo kuririmba muca muhindura amakariyeri ugasanga magema sinema cyangwa ibindi sinzi wowe inyuma yo kuririmba niyihe yindi migambi ufise? Jewe nihebeye igikorwa cyo kuririmba kuko jewe ndagikora nk'ivugabutumwa numva ntago nta zindi mpano ufise noja mu bindi je nzoguma kuririmbira Imana mu buryo bwo kuvuga ubutumwa. Reka tugushimire kuba washoboye kwitaba akamu kacu twizere ko ntitwokena no hanyuma nzotwitaba. Ndahari kabisa kandi namwe mwakoze kunyumvira. Ego nta kandi kajambo mbere ko tubana ikiganiro mubona mwashikiriza ko dukurikirana? Akajambo no babwira abakunzi cyane nuko mubandanya muri kurikirana ibikorwa byayo mukibuka kugira subscribe mugapakaje n'abandi bakabibona kandi turabakunda cyane. Ego reka tubashimire mwebwe mwese mwabanye natwe muri kino kiganiro. Ikiganiro kirangiriye ngaha tubasaba ngo nkuko Gisele abivuze mu basengere cyane abaririmbyi basanzwe baririmba indirimbo zo kuninahaza Imana ngo yashize kumwe cyane abakobwa ariko n'abahungu barahura n'abagore b'ibyigenze musanzwe mubizi nabo muze murabibuka mu bisabisho byanyu naho gutaha.